ariko kubera umudemo gusa ngaha aba diaspora bakisuka manimero zujya mudemo manimero umva rero ni kwa kuntu twasanze mwinosi abahungu n'abakobwa uburyo tumeze amahigwe samwe ahubwo ikibazo gihari abantu benshi barabaye abapagani barapaganye postinze umuhungu ntashaka no kubibona bica kabandanye mugo wa posting umukobwa rimwe gusa akabitebako agashuha gakomanta ariko wa posting umuhungu agacako nk'abatabibona urashaka guposting umuhungu ndamufise ndabise abahungu postinga no barahari ndabise umukiri yitwa Keve amuposting ahubwo ko mfise umuhungu mu bogari arenze ariko nk'umuntu umwe agira commentaire ubwo nyene mu bisanzwe kugira umuhungu yemeza abantu bisaba gukora cyane no gukoresha inguvu umuvuduko akoresha si umukobwa akoresha kuko umukobwa afise impano afise inyungu zibiri zo kuvuma afise inyungu zo gukina neza afise inyungu z'ubwiza bwiwe inzobe yiwe taye yiwe byose biri mu bintu bituma vuma ariko umuhungu kugira uzovuma ni yashirabira bisaba gukora cyane nko mu filime nk'amajana kugira bazomenye ko ushoboye ariko umukobwa ashobora gukira muri filime imwe abantu bose ngabo mu commentaire ngo urarenze gukina neza yo mbega umukobwa kandi nta nibirenze nivyo yakinye nivyo twamweretse nta nuko mubwira ngo ubusanga kwitera n'ivya filime atazi niyo bitumira ariko kubera umudemo gusa ngaha aba diaspora bakisuka manimero zujya mudemo manimero umva rero ni kwa kuntu twasanze mwinosi abahungu n'abakobwa uburyo tumeze amahigwe samwe abakobwa barakundwa cyane bakaruka amahigwe umukobwa arashobora kuba umuboss akamugwiza atunga kandi atabirondeye mugo umuhungu ntushobora kuba boss umugwiza atunga utabirondeye nubwo mbona biharaye hari abantu baronka abagore bakuze mugo ntibikunda kuba keshi nkuko umukobwa biba kuko abakobwa benshi ashikira mu byuzuye kandi mukiva gusinya uvuga ati ubu rero hajya wihenze kampindura ducamo kubira wewe wabikora imyaka yo kuvubaho yose ku myaka 33 cyangwa 40 ukora umugabo wazana umukobwa kuri 35 ukimuzana gusa ukaja gusinya uko n'umurimo mwitumo ne wamuronde ngo musinye birabiheze mu muri sangi Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza hawe ngaha mu Burundi cyane mu bihugu byo hanze kuri micro mukumwe na Benishu kuri kamera turi kumwe na Pasiplo turi mu kiganiro nawe bivuze kwiki aho namanda bazaniye abatumire batandukanye aho twamo turabira hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye uyu munsi rero ni umunsi dasanzwe tukubona Abel Nduwayo mwese musazo mumenyereye mu mafilme ndundi waba ukunda filme ndundi waba wumva ikirundi baza bamaze kumora mu mafilme atari make ariko ushobora kandi kubutarazibona utaho ukoresha rezo social kandi bwa mbere mubonye kuri Roy TV kandi amusaba turamutse idondora abakunzi bacu ba Roy TV tuganire yabaramukije turabakire muri Roy TV yego murakoze cyane kumikaze amanda baramukije ndabahaye mwiriwe na mwaramutse bivanye n'umuntu wese aherereye yego nko bivuze ni Abel Nduwayo kubatanzi kuko nta umenywa na bose nuko ni Abel Nduwayo muvugana tubashimira cyane turi neza na neza mu rugo iwe aho twakiriye cyane aho tumugende kugira ngo tugirane ikiganiro nawe bivuze kwiki aho tuza kurabira hamwe mu bigo cyane muri film ushobora kuba nawe umaze kuzibona ushobora kuba waramonye yarakinye cyangwa ushobora kuba utamubonye murafise ibyo mwomuterera habyo mushikikira abandanye ibyo mwakunze ibyo mwase n'ibindi bigiye bitandukanye duhure muri commentaire rero kugira ngo ibyo mwifuza abibakorera abakora ibonezera nabo mumuhe kuraje kugira ngo abandanye Abel tukiri ngaho nyene turifuza kumenya turakunda kubona amafilme yanyu ameze neza cyane ariko kimwe mu byo dukunze kubona turakunze kubona cyane cyane ukinisha abakobwa bega wari bafise impano gusumba abahungu byo bimeze gute byose byo ngira nkunda kuraba filme zanje izo waravye ico gihe wasanze nk'abakobwa ariko filme nkobwa ntibaho ubundi filme ubwiza bwayo nuko ibirimo inyigisho zitandukanye ibirimo abakuze abana abahungu abakobwa batamakazi ugwaruka abantu bose mu mice yose bateza kuba bari muri filime rero sinzi impamvu wowe uvuze ko twaba dukinisha abakobwa gusa kuko nta filime nkobwa ibaho mu Burundi canke muri G5 production nta filime nkobwa irimo d'abord na jewe ndumukinyi kandi ndi umuhungu kandi hari n'abandi bahungu bake ngira twavuze gukina hanini cyane ku maposte yawe haba ku rwa Facebook abakunda gukurikirana
turakunze kubona ukunze gukuza impanisha cane z'abakobwa publiye avuga ati nakana nakarashoboye ntikunze kubibona cane ku bahungu ngira niko ahubwo ikibazo gihari abantu benshi barabaye abapagani barapaganye postinze umuhungu ntashaka no kubibona bica kabandanye mubwo wayipostinga umukobwa rimwe gusa akabitebako agashuha agakomanta ariko wa posting umuhungu agacako nk'abatabibona urashaka gupostinga umuhungu ndamufise ndabise abahungu postinga no barahari ndabise umukiri yitwa Keve amupostinga ngo afise umuhungu mu bogari arenze ariko nk'umuntu umwe agira commentaire ubwo nyene mu bisanzwe kugira umuhungu yemeza abantu bisaba gukora cyane no gukoresha inguvu umuvuduko akoresha si umukobwa akoresha kuko umukobwa afise impano afise inyungu zibiri zo kuvuma afise inyungu zo gukina neza afise inyungu z'ubwiza bwiwe inzobe yiwe taye yiwe byose biri mu bintu bituma avuma ariko umuhungu kugira uzovuma niyashirabira bisaba gukora cyane nko mu filime nk'amajana kugira bazomenye ko ushoboye ariko umukobwa ashobora gukira muri filime imwe abantu bose ngabo mu commentaire ngo urarenze ngo ukina neza yo mbega umukobwa kandi nta nibirenze nivyo yakinye nivyo twamweretse nta nuko mubwira ngo ubusanga kwitera n'ivya filime atazi niyo bitumira ariko kubera ari umudemo gusa ngaha aba diaspora bakisuka manimero zujya mudemo manimero umva rero ni kwa kuntu twasanze mwinosi abahungu n'abakobwa uburyo tumeze amahigwe samwe hari abakobwa barakundwa cyane bakaruka amahigwe umukobwa arashobora kuba umuboss akamugwiza atunga kandi atabirondeye mugo umuhungu ntushobora kuba boss umugwiza atunga utabirondeye nubwo mbona biharaye hari abantu baronka abagore bakuze mugo ntibikunda kuba keshi nkuko umukobwa biba kuko abakobwa benshi ashikira mu byuzuye kandi mukiva gusinya uvuga ati ubu rero hajya wihenzo kampindura ducamo kubira wewe wabikora imyaka yo kuvubaho yose ku myaka 33 cyangwa 40 ukora umugabo wazana umukobwa kuri 35 ukimuzana gusa ukaja gusinya uko numurimo mwitumone wa muronde ngo musinye birabiheze mu mwisangi rero suboye ko dupostinga abakobwa gusa ahubwo abo babivuga nivyo babona nivyo bashiraho ubwenge bwabo cyane uposhize umuhungu ntabibona tubashimire cyane ku muco muduhaye ni nawe bivuze kwiki urafise nawe cyo bivuga ko muri commentaire urafise ibyo wabonye urafise ibyo bifuza gushikiriza kandi nawe arahari byo musaba byose ariteguye kubindura twingaho nyene Abel mumaze gihe kitari gito muri no mugo ukina film ndetse umusaza mufise n'umugwanyu mukiniramwo bega indoto mwari mufuza gushika ko mwazishitse ko byo babimeze gute navuga ko indoto nazo turashikako kubera ko hariho gukundisha abantu filime ndundi nivyo baratangiye kuzikunda ariko si bose no baracara abantu bakivuga ngo tujya tuntu ngo mbeba zita ngo nguruki donc hari abantu bataratahura filime neza itari ko ari ikintu batezwa gukunda ari umwuga nk'iyindi ukumva nyene ngo utuntu tugenegene tuyatuntu mukina uhuye n'umuntu mwibarabara ngo tuyatuntu ngo mukina ukumva ubundi ngo nararavye ngo karashika ni giki ningene mwavunitse n'amajoro ukawavunitse warondeye amafaranga warondeye amamezo de passage mugasanga ari umuntu atarabiha agaciro ariko uko biri kose no musi ya rutejo abantu batangiye gukunda filime ariko uravye views turonka sizo abandi baronka byose no ngo twarageze aho nashaka ntaho turashika mu giciza gira nuko abantu batangiye kubikunda kandi filime ndundi sigerimo abantu benshi bayitangira abakinyi benshi imigwi myinshi nyene irimo benshi urabona yuko atamuntu bivuga ngo yabuze haza kuraba filime je nibaza batamusi nomwe filime idasohoka mu Burundi urumva ko turagera ku rugero rwiza umuntu wese abafise iyo yavuye kandi abafise niyo ashaka kugera kera mukibitangura kubikora mbega byarabiborohera musaza mufise n'umuryango biroroha ko mukora izindi nshingano mugiye muko murakina filime biba bimeze gute biroroha ibintu byose ni wewe umenye ingene ubipanga gusa filime umenye kwitwara umwanya mwinshi ku buryo ushobora gusanga n'ibindi bikorwa vyase ariko rero iyo uri kurabikora ifo kuba umunyamwete d'abord ukamenya ati filime ndayihuye umwanya uyu kakazi kandi nako ndagaha umwanya uyu ureka kubipoperanya nimba ari nk'indwi mukavuga ati indwi ni y'amashooting ndayiheza iyindi ndwi nzokora ibintu byanje bindi byo bitari filime donc byo ku ruhande rero mu bisanzwe turagerageza kubikora byose kuko urabona yuko
je nta gipfa muri ku ruhande rwa filime nta gipfa no ku ruhande rw'ibindi nkora nta gipfa je ndabishoboye ndabivanga byose igihe cyose mumaze gukina mumaze gukora filime mwakoze nyinshi zigiye zitandukanye mwarakoranye n'abantu benshi bagiye batandukanye niyo filime umaze gukora wonye n'ukwicara ukavuga ati nukuri bijya bintu nakinye n'ubuzima bw'iwanje bijya bintu ijya kore bamaye nanje nosanzwe nkunda iyo bari ya filime nta buzima bw'iwanje ndakina kubera ko n'ubuzima naciye munsi ndabukina ko busaba iswari ndende kugira ngo ubuzima bw'iwanje ni iswari ndende ngora no kuronka uburyo ntafise nka management ifashe nta buzima bw'iwanje naciyemo no kina rero kubera amaze gukina amafilime menshi amajana n'amajana ngira ico twaje congora kumenya ati ni yihe role nakinye sanga ni nk'ubuzima bwanje canke mbamwo nkinye kubera ko maze guca ku buzima butandukanye bwo muri filime ngira nta kintu ntarakoza ntarakinamo gukina nkenye gukina ndumubose gukina ncamwe abagore gukina nubatse neza gukina ndi mu biro gukina napfuye gukina nta role ntarakina rero mu ncamake vyongora kubitora ngo niyihe role wakinye ukumva n'ubuzima bwawe kuko ubuzima bwanje honyene butandukanye na filime uzorabe uburyo mbamwo n'abantu banzi n'abantu duhora mu barabara baranatangara babonye nkina filime bambwiye ati none wewe utandukanye na babundi tubona muri filime rero ubuzima jewe mbamwo sinobukina mu filime kuko burahoze cane noca nsanga nta muntu ndi kurigisha mugo iyo ngeze muri filime ndahindura ubuzima nkaja muri filime igihe cyose mumaze gukina si gito muko murakina mugenda muhinyigisha abantu benshi barabikunda usanga mu makinye ubuzima bwiwe canke n'ibintu yahora acamo ukamunanira ingene birengana ahubwo usanga murabikinye nyene muramwigishije bo ni cya kintu baraguka avuga ati kuri no khore nashobora kumva urayitinya nta hole nimwe barampa ndayitinya jewe hole yose umpaye ndayikina wambwiye ibifaransa niba ndavuga ibifaransa bireba hohe niba ari role ni sene yose umpaye yose ni ibifaransa mugabo sene iroroshe uvuga kurusha ico waruvuze ndakuvugira urinda kugwara grippe kiyo waruvuze ndagwara grippe rero mu bisanzwe jewe niba bata sene nimwe barampa ngo inanire canke mvuge ngo iyi si yiwanje numva sinabandi umunyamwuga iyo uri umunyamwuga mu bisanzwe utegereza gukora akazi kose baguhaye iyo ndi mu kazi burya uzorabe ibintu nkina uzoraba abantu batazi filime bashaka guharura ngo yamakina ngo ari ubukungu yamakina ngo akunda abagore ngo yamakina ngo akaze si wavyihitiramo ahubwo umudirector yateguye umuhagarikizi w'ibikorwa niwe kuraba akavuga ati iyi filime yanje bwira iryohe Abel ndamuha ariko arakina agira bije rero jewe nimba ndi umuntu nzi ico nijeje gukora ntiwo mparore nimwe ndayanka maze kuyanka igasi n'abandi umunyamwuga jewe sene yose umpaye ndayikina nigoye urazi kugukinisha wapfuye abantu baca bapuburiya ari abantu babasi ubwo nyine bakubonye bakinyerore wapfuye babonye ifoto babatumbuye batanga kwicuruza ku ma Facebook bakandika ngo live nibatari narigeze kubibona ngo wafuye kugira bo bace baryoherwa ariko jewe kubera arakazi ndabikora ndabikora nta sene nimwe je ntakora nta niminanira tukiri ngaho nyene aho hanze namwe canke murashaka kuba mumaze kubibona aba mu bagenzi banyu muri famiye mu bantu mwagiye mumenyana bigiye bitandukanye ubwo ushobora gusanga bamwe uno musi ntibatahura filime ndundi ico ivuga canke filime yariyo yose kw'isi ico ibishatse kwigisha ugasanga bivaye n'ivyo wakinye ejo aho hanze ntawe uriko araguhana igwere ko barabaha ingeso zitarizo mwoba mumaze kubibona twarabibonye cane kubera ko nyine duhura na benshi baraba filime kandi ntibatabura filime bose niyo mpamvu uteza guhura n'abantu batagutahura bagufata uko utari kandi arakazi nk'akarorero ko avuga ati Abel Nduwaye ashobora kuba akundana n'abakobwa benshi Abel Nduwaye arahari ku mugore Abel Nduwaye akora ibi n'ibi muhora muvyakira gute iyo muvyumvise je ndavyakira ibisanzwe ko ni challenge z'akazi rega nta kazi katagiramo ingorane izo ni ingorane z'akazi kandi nteza kuzakira kubera ko jewe ndi mu kazi nkunda ivyo ntaco biba bimbwiye ngo uramvuze uko ngufasha uko ntari kuko ndagutahura uko abantu cyo turahiba ibintu bose ntibameze ico kimwe hari umuntu adatahura na gato ico bita filime atazi vya filime rero amaze kuba atazi vya filime kugira azomenye
neza ko bijya bintu dukora ataho bihuriye n'ubuzima bwacu kiba kigoye. Rero igikuru nuko umenya ati hari ababitahura, nimba hari abatabitahura hariho n'ababitahura. Je nibaza ko ivyo biba bihagije. Tukiri ngaho nyene turifuza kumenya ibibazo kenshi ukunda guhura navyo iyo muri kano kazi ko gukora filime, ko gushikiriza abantu, gukora ibintu kugira ngo igikorwa kinde gishika ahabona, nivyo bibazo mukunda guhura navyo? Ibibazo ni vyinshi, hari ibibazo dukunda kugira ugasanga ama image aratakaye, ama disque dur arahiye, waragiye muri shooting ugakora shooting dufate nk'ukwezi kose ushira ibintu mu ma disque dur, ariko wagera muhira ugasanga hagiyemo ama virisi vyatakaye. Hewe wumvise iyo nkuru warakoresheje nk'amamiliyoni 7-8 canke arenga, urababara ukabura ingene ubifata, cameraman ukava wiyumvira ngira yarasamaye, utarabimenyera nyene umuntu ashwana mbere womumerera nabi, ariko urihangana. Hama ikindi nyene nugo ruvugo rw'abantu bamwe bashobora kugufata uko utari, ariko vyose uravyakira. Ikindi nuko ibintu vya industry mo n'abasi umuntu yaduka akakurementaniriza ugasanga bishijwe no kugutuka, ukavuga ati umuntu ukora hasi yayikura mu kuntuka reka ndamureke nawe abeho, kuko abantu ntidukora ubuzi bumwe. Hari umuntu usanga umugayo wari gutukana arivyo bituma ngira page ziwe ziduga canke zikamuhema canke zikagira iki, kuko ubundi sintaho rero umuntu yo kwaduka tuka umuntu ataco basangiye, atatongo basangiye, batava hamwe, batagira iki, batazi atakintu na kimwe wewe umuvugako mugo wagashima no guma gutuka. Je nibaza ko umuntu aba afise izindi nyungu aronka muri byo byose turahura navyo, ariko tukatahura ko twaje muri industry burya kugira wangu wanka kuvugwa ngo yaheze mu nda kwa nyina, nuwanka kuvugwa muri industry yaheze inyuma ya industry. Je niko noco mugani, nimba uje muri industry, nimba uje mu bintu vy'ubusanisha by'ubustari, ni kuvuga uri inyenye, uri icitegererezo, kandi utegerezwa gukora ibintu bimwe bishimisha abantu bitabashimisha. Nkuko ijambo ry'Imana rivuga, igiti gifise imyembe ihiye nico giterwa amabuye. We nimba ufise ibikorwa uri kurakora vyiza, hari uri kurababaza, hari uwibaza ati kuri kabiri ibintu birambiyemo kuva 2010 aguma ari muri industry, kubera iki kidapfa, kubera baranabigerageje mpfe, ariko Imana irandinda, kubera iki kibigumamwo, kubera iki kitabiheba. Uwo muntu rero ateza kukugwanya, kubera ko arifuza ko iyo kumva utagishoboye gukora sinema nimwe, canke ururimi rwaragovye utagishoboye kuvuga, canke ubwenge bose burimo ikibazo baguhaye sene imwe uyikora umunsi wose utakibishoboye kubikora. Izo ni challenge tuzoza guhura nazo, ariko nimba waraje mu gakino wakajemo ugashaka kandi ukazi, uteza ko kwakira nizo ngorane zose zibamo, utazishaka bivemo, udashaka kuvugwa bivemo, kuko abantu benshi bari ngaha mu gisagara bakora ibintu byabo atawo bavuga baruzuye, kuko usanga keshi azwi na famille yiwe, abo muri eglise ahakorera akazi. Mugo twiyumaje kuza muri ibi umenyekana nabo aho muba, aho baye, aho usengera, mwibarabara, mu kazi, nabo n'abatakuzu batarakona n'ijisho, ariko usanga gukurikirana ubuzima bwawe, akuzi akanakumva ivyo bakuvugako, ugasanga aranakwase canke aragukunze kandi ataranakubona n'umusi n'umwe. Umva ko uri ahantu teza kuvugwa na benshi ibintu mwene ibi, uteza kugira mu mutwe hagutse ukavyakira. Jibi ntaco babimbwiye, wamvuga nabi wagira iki, ntaco bimpindura. Hari abantu no musi byo gukora filime batayifata nk'akazi, cyane cyane babonye urwaruka rw'abigeme babigiyemwo, baca batanga kubavuga nabi, bagiye kwidandaza, bagiye gukora uburaya, barabuze ibindi bokora, na mahera ariyo ni kwimenyekanisha. Ugasanga ejo hazoza babana bariko bararuka, bari bafise impano boshize ahabona, bari bafise ivyo bokwigisha abantu, bariko baracika intege, bariko baratinya kubera ko babona bakuru babo bandagaye ku marezo sosio. Bimeze gute, ni cya kintu mwababwira ko kubahumuriza, nkamwe murakuze mabimaze n'igihe, hari vyinshi mwagiye munamo, nibaza ko atari kibanza cyo gukorera mu buraya, nibaza ko atari kibanza cyo kugira mu ingeso mbi. N'akahe kajambo mva ubwira bariko baradukurikirana? Mu bisanzwe sinema ndundi n'umwuga nk'uwundi, kandi kurabisha abantu, hari abantu benshi bariko baraho ku bwa sinema, bapanze amazu meza bayariha, kubera ko sinema yaragutse, yaraje mwana samahera aba diaspora ibiki. Ubu harimo abantu bafise amafaranga muri sinema ku buryo bagushimye uwo umuntu akina neza bashaka kurondera kuguha umuriyoni ukaje kubakinira filime, nanakosa akazi umuriyoni. Usanga ari abandi bakora ubuzi, wasanga gukorera
mu mezi nk'atandatu ubwo muri filime umuriyoni ushobora kuwukora mu munsi umwe cyangwa iminsi ibiri wagiye muri shooting none ko akazi rero umuntu ashobora gufata agapinga ibintu vya sinema nibaza ko aba ariko arahendwa wewe uri umuntu ufise intumbero yo gukina sinema wumva ari umwuga wawe bizemwo kandi bizokubeshaho kuko birabeshejeho benshi sinema yarabaye akazi mu ncama nari mbajije ku bijanye n'icana abigeme bariko barabona bashiki babo bakuru babo ku marezo sosiyo bavuga ati naka kuba ari kwidandaza kwa gukora ubumaraya ejo ugasanga nawe yari afise impano ashaka gushira ahabona ariko agaca atinya agacika intege n'icyo kintu wumva wobabwira mu bisanzwe nakubwiye uje mu mwuga utari gwaye ntawe woshobora we nimba ushobora kumva ngo uko bavuze naka ngo kuri rezo sosiyo buje ngo sinobishobora ngo bo bambuze baragiye bari goye si umwuga wawe yesha kubireke kuko nuza mu star uri umuntu utagutse mu mutwe uzotundura je nkubwiye ko nirirwa ndavugwa nirirwa ndatuka ariko ntibintu nubona je ndonze je ntaco bingira mbandanya ubuzima umvuze ahubwo uriko uramfasha kunteza imbere kuko uyu utavugwa egane n'ibintu uriko urakora ntibiri mu bantu hari ujya muntu nabivuze igiti gifise inyeme cyo giterwa amabuye ujya muntu uragoma bavuga haba hari impamvu bamuvuga ahubwo baba bamubona mwo ariko aratera imbere iyo umuntu agiye gutera imbere abamugwanya baba benshi iyo babonye uriko urakora ibintu avuga ati umuntu ejo ni heza canke agira dusibagira hari abandi bajeje guca baza kuguma manuri ngo bamanure bajeje ivyo nyene ariko rero nimba ufise mu mutwe hagutse ntaco tumutaza muri sinema kubera ko wewe umuri kwa kundi wowe baravuga nawe ugakora kuranyuma banya bakaga bavugamwo bijya bintu kubavuga so kuvuga yuko ariko bameze ariko kuri hariho uwo bashaka kuvuga ku bintu nk'ukuri no wundi bavuga kubera ishari nimba naka yaramwanka atazi ko azotera imbere yabona yateye imbere agatangura kumugira ishari agatangura kumwararaza agatangura kumuvuga nabi tangwa postinga amafoto ya kera ibya kera kugira abe yuko abantu bo mwanka kubera iki kera bitavugwa abizanye kubera ko abona hari ahantu ari karagera amumanura nimba ko ari mu bintu by'ishari nishari rero wowe ushaka kuza muri sinema ntuzovuga ngo sinzovuga wasi kuvuga yaheze mu nda kwa nyina uje wubatse izina uri siri kuzovuga ariko nuza atabyuzi udakunze nukuri kuba ntawe uzokuvuga uzokina ugumuvuga ati none ko abandi baposta je ko batamposta arandi ko bigenda ukuje ko uzotamba wirorera ujya muntu bavuga nuko abakora cyane nuko abakora cyane abafise inyenyeri akabara abandi bashaka kuyizima tugushimire cyane mbere ko turangiza n'akahe kajambo ubwira abakunzi ba filime Ndundi ico nobwira abakunzi ba sinema Ndundi nuko bubandanya gushigikira gukunda ibikorwa byacu batitaye mu by'amajambo y'abavuga ngo bavuze ibi bo biteho gukunda ibikorwa by'abarundi kuko nuza mu bintu by'ubufana unaka bamuvuze bizotuma ukora amakosa yo kwankakunda bajewe unyankira ubusa ngo abere ngo ameze gutya ugasanga na filime zibanye nyinshi kuziraba kubera uwo muntu ukunda urusaka ukunda ibyo bamvuga ko bambuze uko ariko ijya n'ingwano y'abantu bari basangiye umwuga bari ndani bagwanyana we ntiwakagomye kubijamwo wowe wakagomye gukunda filime Ndundi kuko filime Ndundi icibereyeho siyo kukugaburira wewe ngo bitume uba boss ugira niyo kukwigisha ubuzima wewe nutumva inyigisho natanze uzobuhombye ko iyo nyigisho ari kubagwawe nutumva inyigisho nakatanze fani uzobuhombye hari inyigisho karatanga nziza kuri wewe nutumva inyigisho donc wewe kunda filime Ndundi udacaguye bizogufasha kuko filime Ndundi beraho kwigisha filime Ndundi yigisha ubuzima bwa misi yose tubamwo nta kintu na kimwe kiza giturutse mu kirere filime yose uzobona ikinwa n'ubuzima bwa misi yose tubamwo rero we nushaka kugira kure ushaka ko bigufasha umviriza sinema Ndundi utitaye ngo naka rero banaye badushigikire honya karinki ugashira stati ufashe kugira abandi bantu babona ibikorwa byanje ariko nyine utawumva nabyo bikuvuruga ntuzobikore ubona bikuvuruga uzovyihoze je naje usanga mu bintu bya sinema amavyuzi ntuhatana nayo ntirukanka nayo kugira uyaronke icimana yakubwiye utiza ukironka bya haduga hamanuka icimana yakugeneye uteza ukironka ko je nuba hari abantu nakubwiye bati je ndi mu bantu baronka views nke je ndonka nke ariko nazijya nke ndonka je ndazishima ndashima abantu 10,000 bandaba ku munsi umwe ni benshi 10,000 n'abantu benshi bumva utuma ntana sibyo
ariko hari abandi batanezerwa n'ivyo 10 ndonka bumva nuje ku gihumbi kubera imyaka maze nkora tumujama maze imyaka Kwada 10 kenzi 10 kwiketa manuka gere ngo yinga kuko bo bari muri 5k 50k urumva mugo je muri 10 ndabishima kandi mwe bantu 10,000 mu ndaba mukurikira ubutumwa Imana bahezagire cyane mubandanye mugurikirana mubandanye musharinga bikorwa kuko ico niyemeje je sinzoreka gukina filime kuko jewe sinkina filime kubera views nkina filime ugira ubutumwa bugere mbari kuko Imana hari ukuntu inkorera nanye ntanumva no yishimisha mu kubikorera tugushimira cyane umwaka w'ibihumbi 2025 uriko urarangira hasigaye ukwezi kumwe mbega abakunzi bawe bitega iki mu mwaka uza umwaka w'ibihumbi 2026 n'utuntu bo bafitiye dushasha bo kwitega imbere ko turangiza mushaka kutubabwira ikintu cyambere cyo nuko je navuze ngo mu kazi ntacika intege ubu ari igikorwa ngira nkore no ku kwezi nyene kwa 12 ndashobora gukora n'umuntu ndashobora gukora donc ngo mu kazi n'ubu ndiko ndakora ndafise n'ibindi bikorwa ndiko ndakora n'ivyo namaze rero umwanya n'umwanya barashaka kubona ntangiye gupostinga ndababwira ibikorwa bishashe ngandabaye igikorwa giriko kirabaho ubu impano seri bisanzwe nta kintu kidasaza irikirasaza ariko igira imara umwaka ageze mu episode 33 irikirasaza ndibaza ko ubutumwa bwayo baramaze kubona iyo burya barashimye cyane baragaye ndibaza ko mu mezi atari menshi bazobona ibindi bikorwa bishasha kuri Abel&Y ico no babwira nuko bagumane na G5 bazigira babura ibikorwa ndabaha kuko jewe nzokora sini imyaka yanje yose nubwo bazoba views 1000 nzoguma nkora sinzigira ndeka zinini tugushimire cyane no kuri aya masezerano tugire gutazokwigera uheba filime ko bizoba bimeze kose naho uzoba wasubiye inyuma kugera ku 1000 uzobandanya ukomeza tukwifuriza rero ko bitokugira bishika aho kuva ku 1010 ugende ku 100 bani bandanye kongera izo ntege wirinde amajambo y'abantu baguca intege cyangwa bifuza kugusubiza inyuma bani bandanye kugira neza dukomeze kumviza ubwo butumwa ndagushimiye ndagutera intege twizera kandi ko umwaka ugiye gutangura ugiye kuduha ibikorwa byinshi nko mu bidusezeraniye ndabifuza ko ibyo bikorwa byiza murakoze no kuduha ikiganiro shimira cyane abakunzi ba Roy TV nko badukurikira abataragira subscribe mu bande mukurikirana ibiganiro bya Roy TV shimira cyane na cameraman Pasi Pro yatumye amajwi n'amasanamu bashikira imeze neza cyane au revoir Mutangwa muri Roy TV ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba ngwino unyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV Chica